Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo umutekano agati y'akazi na muntu politike n'ibindi byinshi biba biriko biravugwa ijyanino mu kibano. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu ndetse n'abari mu bisagara bitandukanye abadukurikirana n'abari mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe hari byinshi bivugwa ku mukozi w'Imana Apotre Isidore Mbayahaga avuga ko ari mu basumyi b'urusaku bakomeye cyane b'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni benshi bamushinja gusuma urusaku mu ntambara iri mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mbere hakaba hari na bamwe mu bagabo bama bakorana imisi yose nabo bitwa pastori ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abo bose bakaba bakora nk'abakozi biperereza bo bashikiriza amakuru Mbayahaga nawe akashikiriza abategetsi b'igihugu. Muri ibi bikorwa vy'iperereza rero Mbayahaga hari benshi yoba yaradudobereje ku bategetsi batandukanye, bikavuga ko hari amakuru y'ibinyoma yagiye yarashikiriza abategetsi cyane abeshera bamwe mu bakozi b'Imana bagenzi we, bikarangira bafashwe n'iperereza bakangazwa ndetse bagata bakomoka igihugu. Ivyo bisa n'ivyo biri mu vyatanzwe na Apotre Sostene Serukiza yaraye ashize habona uwamugurishije mu mwaka wa 2014. Nta wundi yagarutse kuri Isidore Mbayahaga. Inyuma y'imyaka 12 yirukanywe mu Burundi, bubaye bwa mbere umukuru w'ishengero Geriso des Amis ashize habona uwamutanze mu iperereza ry'u Burundi. Apotre Sostene Serukiza avuga ko Isidore Mbayahaga ariwe yamuneka akaza aramubeshera mu iperereza, ariho havuye ko yafashwe n'iperereza asambishwa n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana mu nyuma baja kumuta ku rubibe rw'u Rwanda, aho hari muri gitugutu mwaka wa 2014. Ibi akaba yabitangaje mu kiganiro yaratanze ku Isimbi TV. Ni kenshi bimaze kuvuga ko Isidore Mbayahaga ari umukozi w'iperereza, ariko kandi intaya Apotre Sostene Serukiza ishimangira ko Mbayahaga rwose akorera iperereza ry'u Burundi kuva na kera. Mbayahaga uyu akaba atazwi mu gisata cyo kumenyekanisha Imana gusa, kuko hari n'ibindi byinshi yagiye yarakora. Mbere kandi mukibuka ko ari no mu babaye protocole wa Terence Sinunguriza ari cegera cha President Nkurunziza. Amakuru yahavuye amenyekana kandi nuko na Terence Sinunguruzwa kugira ngo akugwe mu mabanga na President Nkurunziza muri uyo mwaka nyene w'2014 vyaturutse ku majambo Apotre Isidore Mbayahaga yagiye kuvugira imbere y'abategetsi adodobereza Terence Sinunguruza nkuko tuza kubigaruka ko. Benshi rero bakurikije intaya yashinzwe na Apotre Sostene Serukiza bagiye kwibaza ingene yafashwe ndetse n'ingene vyagenze. Mu mwaka wa 2014 Sostene Serukiza yari mu bakozi b'Imana bubashwe mu Burundi. Uyu yari yaraje mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2001. Mu myaka yakurikiye yashinze ishengero Geriso des Amis. Sostene Serukiza yakorana cyane n'umufasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Ibi rero bikaba biri mu vyatumye agirwa ishari n'abandi ba pastori, maze batangura kumubeshera mu iperereza ko ari umukozi w'u Rwanda. Sostene Serukiza yatanguye kumenya ko abangamiwe na Isidore Mbayahaga imbere gose ya gitugutu mwaka wa 2014. Akavuga ko yigeze gutumwa ko na Terence Sinunguruza ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Sinunguruza nawe nyene yamubaza kuvyo yarezwe na Isidore Mbayahaga yarajijwe protocole ya Terence Sinunguruza. Serukiza avuga ko yamaranye amasaha na Sinunguruza baganira ku marimitanya ya Isidore Mbayahaga. Ico Sinunguruza atarazi nuko nawe nyene yari yimirije kubogozwa bivuye ku vyabeshewe na chef wa protocole yiwe. Kwigenekerezo ya 22 gitugutu mwaka wa 2014 Sostene Serukiza yafashwe n'abakozi b'iperereza SNL maze ajanwa gusambishwa na General Adolphe Nshimirimana mu nyuma hazi intumwa za President Nkurunziza.
Serukiza yabajijwe ku butumwa yigisha bwo kubohora imitima, akerekana ko ubohotse akwiye kwiyubaka akiyatura ko kazoza keza. Hano rero nibwo yaca atanga akarorero ku Rwanda rwashoboye kwiyubaka inyuma y'ivyarushikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane, cane cane afatiye ku civugo u Rwanda rugendera ko mu gusubira kwiyubaka. Ayo majambo rero ni y'abakeba ba Serukiza bakoresheje mu kumumentaniriza. Inyuma y'iminsi mike afashwe n'iperereza, Serukiza yurijwe imiduga y'iperereza aja gutabwa ku rube rw'u Rwanda. Kuva ku igenekerezo ya 28 Gitugutu umwaka w'2014 hari rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ryamirije ivyakorewe Pasiteri Sosthene Serukiza n'abakozi b'Imana b'Abanyarwanda. Abo bose bazira ko bazohava batuma abapasiteri bo mu Burundi badashigikira ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Sosthene Serukiza yatawe hanze nk'umuntu ataca amazi, ntiyaranarekuriwe no guhitana agahuzu muhira. Reka imbere yuko tubageza ko icatumye Apotre Sosthene Serukiza ashimye kuvuga ibintu vyambaye haga muri iki gihe, ndetse tubageze ko ingene vyatanguye mu mwaka w'2014 aho byavuga ko Sosthene Serukiza ageramiwe cyane na Apotre Isidore Mbayahaga. Benshi baribuka amakuru y'ifatwa rya Sosthene Serukiza agafungwa mu iperereza mu nyuma akirukanwa ku butaka bw'u Burundi, ariko uko vyagenze ntiyari bwabishira habona. Iyi ntahe yiwe irakomeye cyane cyane mu butegetsi buvuga ko bwashize Imana imbere ariko bugahohotera abakozi b'Imana. Mu ntahe yiwe Sosthene Serukiza atangura avuga uko yatanzwe n'umuryango wiwe nk'ishikanwa ku Mana, ingene yakuriye mu bikorwa vy'Imana, ingene yaje i Burundi, ibikorwa bidasanzwe Imana yamukoresheje mu Burundi, uko yatanguye ishengero Guérison des Amis rikanakomera ku rugero rw'amashengero azwi cyane mu Burundi. Sosthene Serukiza uretse kwigisha ijambo ry'Imana yari asanzwe kandi ari n'umuririmbyi akomeye w'indirimbo z'Imana. Igihe Perezida Nkurunziza ashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'2005 yararondeye cyane gukorana n'abakozi b'Imana harimo na Sosthene Serukiza. Sosthene yavuze mu ntango ko buri wa mbere Petero Nkurunziza yakorana inama n'abapasitori ngo bamubwire ivyo akwiye gukora. Inshuro nyinshi Perezida Nkurunziza yarasengeye muri Guérison des Amis. Yongera kandi aratumira Sosthene Serukiza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Sosthene yavuze kandi ko yakoranye ibikorwa vyinshi n'umupfasoni Denise Nkurunziza, akaba anashima kwicisha bugufi k'uyo mukenyezi. Gushika mu mwaka w'2014 vyose vyari vyiza. Iminsi mike imbere yuko afatwa, Sosthene Serukiza aratumwe ko mu biro vy'icegera c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza. Uwo mutegetsi aramumenyesha ko hariho ibirego bidasanzwe vyamushikiriye bene umukuru w'igihugu, ibirego vy'agacamutwe naho Terence Sinunguruza yari yemeza ubwiwe ko abizi ko ari ibinyoma. Sosthene Serukiza yatashe yibaza ko atakibazo kiriho. Muri iyo minsi nyene hari abarongoye amashengero batanguye gusaba mu manama ko bobemerera nabo bagaserukirwa mu nama nshingamateka. Ivyo bintu Sosthene yaravyemirije aho yavuga ko abakozi b'Imana badakwiriye kwivanga na politike, ahubwo anahanura abatahamagawe n'Imana ko bobivamwo bakaja muri politike. Ayo majambo rero bamwe yarababaje cyane. Muri Gitugutu umwaka w'2014 niho Sosthene Serukiza yafatirwa ku biro vy'ishengero ryiwe aho yari karakira abana b'Imana. Ashajanwa mu iperereza amara iminsi 6 yugaraniwe mu kumba ka wenyene. Aha ntiyigeze amenyeshwa icaha yakoze, ahubwo yasambishijwe ku butumwa yatanze mu kayogora asaba abakristo kumenya kwiha agaciro muri vyose. Biboneka ko ubutegetsi busa n'ubwashavujwe n'ijambo ry'Imana kwiha agaciro risanzwe rikoreshwa cyane mu Rwanda, hamwe no kuba Sosthene Serukiza yigisha abana b'Imana kwivangura n'injyane zo muri politike. Sosthene Serukiza yikeswe ko bene uwundi mupasitori umwe atashimye gutanga izina ari bo pastori bumvizwa n'abantu benshi batari kwemera kwigisha ivy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri abo harabibajije ko uwo wa kabiri yoba yari Edmond Kivuye wa Eglise Vivante kwijabe. Sosthene Serukiza yamenyesheje ko atigeze agirirwa nabi mu iperereza. Ivyo vyoba vyarasabwe n'umupfasoni mukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Inyuma rero y'iminsi 6 Sosthene Serukiza yurijwe imiduga y'igipolisi ajanwa ku rubibe rw'u Rwanda. Yagiye atakintu ciwe na kimwe ajanye, imodoka yiwe yasigaye mu iperereza.
mu nyuma umukenyezi n'abana bamusanze mu Rwanda nabo nyene bagiye atakintu bajanye. Intahe yiwe ikarangira ivuga ingene Imana yabandanije kumukoresha ibikomeye mu Rwanda, akaba yizera ko azogaruka mu Burundi. Umukozi w'Imana kandi Sosthene Serukiza akavuga ko yatanze imbabazi ku bamurenganisha, akaba kandi yaranahojeje n'imiryango itandukanye yabuze ababo mu Burundi. Muti rero kuki kubera iki Serukiza yashimye kuvuga ivya Mbayahaga? Mbayahaga ni umwe asanzwe avugwa cyane. Apotre Serukiza akavuga ko vyari vyaramugoye kubabarira Isidore Mbayahaga ku kibi yamukoreye, ariko ngo Imana yahavuye imwereka ko iyo umuntu atababariye wamugiriye nabi acabaho amuhetse gutya akaba harushe. Serukiza akavuga ko amaze kumubabarira yumvise aremurutswe rwose. Ivyamubaye ko vyamutumye yandika igitabo cigisha kubabarira. Ni igitabo cakunzwe cyane, caguzwe cyane, bituma gitunga Apotre Serukiza arasubira arinagura avuye mu busa. Impamvu Serukiza ashize ahabona rero Mbayahaga ngo nuko ariko arasubira kumubabaza muri no minsi. Sosthene Serukiza akagiriza Isidore Mbayahaga ko ari mu migambi yo kumara ubwoko bw'abanyamurenge muri Kongo. Ni mu gihe vyari bimaze iminsi kandi binashigwa ahabona aho Mbayahaga afise abanakoresha iperereza muri Minembwe. Mu ntambara zo muri Kigarama mu mwaka wa 2025 bano bakozi ba Mbayahaga bambitswe imyambaro y'igisoda cy'u Burundi, nibo bereka abasoda aho barasa bakana baronderera amakuru yatwigwaneho. Ico gihe abasoda b'abarundi batashe batangaye babonye Mbayahaga ari waje kwakira abo bantu, bambikwa impuzu z'abakozi b'Imana, bamwe bo bibera mu hoteli y'igisoda hafi ya Messe des Officiers i Bujumbura. Ibikorwa vyabamaneko ba Mbayahaga ngo biri mu bikoresha amakosa akomeye igisoda cy'u Burundi. Nkuko vyari vyaravuzwe rero, Apotre Isidore Mbayahaga ngo ni umukozi w'iperereza. Uyu arateranya bikomeye, akaba kandi abaye hasuma urusaku akabeshera abantu ku mukuru w'igihugu, dore ko we yishikirayo. Mubo yafatishije ni benshi bamaze kumenyekana, harimwo numwe mu bihanganga bikomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD FDD ariwe Alain Guillaume Bunyoni. Ibi rero akaba ariyo twaba tuvuze kuri Isidore Mbayahaga yagirizwa gusuma urusaku mu iperereza. Uyu kandi akaba avugwa n'abantu benshi ko yatanze benshi mu iperereza, bamwe barakorerwa ko n'ivyatumye bazimanganirizwa ubuzima. Abagize umugwi ujejwe hagati y'akazina muntu ngaha mu Burundi CNUDH barabugoje Chantal Bakamiriza mu mabanga y'umunyamabanga mukuru wa CNUDH. Kuva umukozi wa CNUDH Shadia Mukaremera anyurujwe ku igenekerezo ya 25 Ruhuhu mu mwaka, bibera muri uwo mugwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazina muntu si bisanzwe. Twabwiye ingene Shadia anyurujwe atonze ku kazi, abanje guhamagagwa ku telefone n'umukoresha wiwe Chantal Bakamiriza. Twarabwiye inyifato zitangaje zagumye ziranga uyu mukoresha kugeza agerageza gufungisha abakozi bahagaze rugabo bakaguma basaba umuco kuvyashikiye Shadia. Iterabwoba aba bakozi bakorewe ryatumye rero haba n'uwamaze igihe yaranyegeye. Twarababwiye ingene abakozi ba CNUDH basavye ko Chantal Bakamiriza tosoka igihugu ngo agiye Geneve mu nama mu gihe atamucura aboneka kunyuruzwa rya Shadia Mukaremera. Abakomiseri ba CNUDH baremeye ico gisabo c'abakozi, ariko Chantal Bakamiriza yahisemo kugenda i Geneve. None baba komiseri bahisemwe gukura Chantal Mukamiriza mu mabanga y'umunyamabanga mukuru wa CNUDH, baca bamurungika gutwara ibiro vya CNUDH Ingozi. Muti none hazokurikira iki? Ese amatoza kunyuruzwa rya Shadia Mukaremera iyo bagiye kubandanya mu gihe parike nkuru ya Republika yahisemwe kubika iyo dosiye. CNUDH yo bigikurikirana ikibazo c'umukozi wayo canke carahambwe. Kugeza ubu Chantal Bakamiriza yari ntakugwa ko kubera inguvu akura kwa generali Murantunge kwa Gerard Ndabirabe atwara inama nshinga amateka. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko ikugwa rya Chantal rifise ico ripfana n'ibihe bitoroshe Gerard Ndabirabe arimwo, aho yo baherutse no guhabwa gasopo muri Conseil des Sages canke se mu nama y'inararibonye ya CNDD FDD kubera amanyanga avugwamwo mu burongozi bw'inama nshinga amateka. Ikugwa rero rya Chantal Bakamiriza mu burongozi bukuru bwa CNUDH vyafashwe nk'intambwe, yamara ngo ntikwiye. Igihe cyose CNUDH izoba idashoboye kurwanira vy'ukuri umukozi wa Shadia Mukaremera ngo bizoyigora cyane kugirirwa icizere ko hari ico imaze. Ngo nikore ku buryo abanyuruje Shadia bamenyekana kandi bahanwa n'inzego z'igihugu canke se z'ubutungane, nabo ivyo bagirizwa vyose
bagakubitwa intahe mu gahanga. Mu yandi makuru, abanyagihugu bo mu makomine amwe baremeza ko mu gutunganya imigambi y'iterambere baterera. Ni muri ca kiganiro umunoni categuwe na La Benevolencia kiriko gica ku maradiyo 12 hamwe n'ibinyamakuru vyandika bitandatu kiriko kibera Muyinga cabaye kuri uno munsi igenekerezo ya 30 mu kakaro uyu mwaka, kikaba ari cyo kurabira hamwe ingene amakomine atunganya imigambi y'iterambere. Bamwe muri abo banyagihugu nabo muri komine ya Ngozi aho bavuga ko bakoreshwa amanama bakavuga ivyo bakeneye gutunganirizwa. Ariko rero hari imigambi bashikiriza biteze ko izokosorwa ariko amaso agahera mu nzira. Kuko imigambi itangwa n'abanyagihugu itarangurwa, Musitanteri wa Muyinga Aimé Misago asigura ko biva ku kuba amafaranga yateguwe ataba yarinjiye yose mu kiga cya komine canke aho bateguye ko ava bikanka bitewe n'ingorane zitandukanye. Ariko kandi arabandanya ashikiriza ko imigambi yose itanzwe n'abenegihugu itorangurwa yose kuko muri komine bisunga ibikenewe kurusha ibindi. Aho ni mu gihe ikomine ikura amafaranga mu makori n'amatagisi atangwa n'abanyagihugu, ayandi nayo leta iha amakomine mu ntererano eka mbere n'amashiramwe mwamwe mpuzamakungu aragerageza gufasha komine nk'uko bishikirizwa na Musitanteri. Artemone muntu n'utwiwe yaserukiye Olcom iwewe aremeza ko iyo migambi itarangurwa bivanye nuko ivyo komine yateguye bitagenze nk'uko vyategerezwa. Akabandanya yerekana ko hari n'indi mpamvu y'abatsindira amasoko ariko ntibakora ivyo biyemeje. Abatwara komine nabo nyene ngo bashobora kwirabira hirya eka mbere ngo n'abatoza ko haraho baba bafise ibitansi atari ivya komine. Yavuniye akagwehe kandi abasaneri ko boraba neza ko bashinze ibikorwa vya komine. Ikindi nuko ugerageje kuraba mu vyatanzwe n'amakomine haraho usanga handitse amafaranga menshi yakoreshejwe ariko imigambi yakozwe itaboneka. Mutimbega hoho iyo migambi yateguwe itaranguwe bigenda gute? Musitanteri wa Muyinga avuga ko habisuzuma hanyuma bakaraba ivyakunze n'ibitakunze. Hanyuma buri mezi 3 komine iratanga icegeranyo biciye mu baserukira abanyagihugu, hanyuma inyuma y'amezi 3 bakishikirira abenegihugu bagatanga ivyaranguwe nk'uko mu gitabo kigenga ingene imigambi ya komine itunganywa. Mu gukosora amakosa atera ivyo bibazo, Aimé Misago yamenyesheje ko abakozi bogerageza kubahindurira aho bakorera, abandi nabo bagashengezwa. Mu yandi makuru, Igitega abanyagihugu nabo baridoga ko bagishora ivoka. Murantunge, Igitega abanyagihugu baridoga ko bagishora ivoka baramererwa neza, ariko ubu batakironka naho bazishorera bivuye ku yugarwa ry'ishirahamwe rihingura amavoka. Nabo ku mutumba wa Murayi zone Giheta muri komine ya Gitega inyuma y'ishirahamwe Twiteze Imbere ryahingura amavuta mu mavoka ryugawe. Kugenekerezo ya 30 mu kakaro uyu mwaka, ishirahamwe La Benevolencia nk'uko yikoreye atunganya irakoresha ikiganiro gica ku maradiyo 12 ku binyamakuru vyandika hamwe n'ibikorera mu kubinga ngurukana bumenyi bitandatu mu kurabira hamwe ingene amakomine yo mu gihugu c'u Burundi atunganya imigambi y'iterambere kuneza y'abene gihugu, na cyane ko amafaranga akoreshwa atangwa nabo biciye mu makori n'amatagisi. Muri ico kiganiro abanyagihugu baravuga uko vyifashe amakomine yabo. Muri komine Gitega rero ku mutumba wa Murayi, abanyagihugu bamenyesha ko hakirishiramwe rihingura amavoka barahakura inyungu mu gushora amavoka kandi n'amavuta banonka meza avuye mu giterwa cabo. Bakabandanya bavuga ko kuvishiramwe rihagaritse ibikorwa bashorera mu isoko, ariko ntibazigura bakironka kugeza naho baziremura zikiri nyinshi. Barerekana neza ko bashobora gushora umufuko w'amavoka muri iryo shirahamwe batazira kwa muzungu hanyuma bagatahana ibihumbi 100, ariko muri kino gihe ntibarenza amafaranga 15,000 ku munsi. Aho ni mu gihe amafaranga bakura mu mavoka bayakoresha mu vyo bakenera nk'ibikoresho vy'ishure vy'abana, impuzu eka n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa misi yose. Abanyagihugu basaba kwishirahamwe ryonagurwa rigasubira gukora hanyuma bakongera gushora ivyamwa vyabo nubwo amavuta yoshogwa hanze y'igihugu. Barasaba kandi kumenyeshwa ico bacatumye ishirahamwe ryugarwa. Deo Ndayishimiye umukuru w'umutumba wa Murayi aho iryo shirahamwe ryakorera avuga iyugarwa ryo ryaraturutse ku gukoresha umuyaga nkuba bitemewe n'amategeko, kuko ico gihe ry'iba umuyaga nkuba wa patiri kwa patiri baca barawubacira.
yene shiramwe Renato ntaco yashimye kubivuga ko mumenya ko ibikorwa vy'iryo shiramwe vyamaze imyaka 4 gusa guhera mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2013. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya amakuru n'ibindi vyose biriko biravugwa muri iki kiganiro turaza kubigaruka ko uko igihe kidukundira. Numpuza TV rero Imana ibahezagire.